LANDRY PROMOTER umuvumbuzi ndingaha kwa jitika umukubito.com uvanze n'umuvumburo ya WAKALIGHT TV novuga neze ko sahano nateye ibiti ahubwo je ndibitegwa kujya batera ibiharage mu biti mu murima mu nyuma bakaza bakatera ubwishaza ariko igiti urazi ugiteye ugiha novuga neze ugiha ikiringo c'imyaka myinshi ya TV kuyimbona ko novuga neza yuko niyo TV cikeneye kiri muri jewe na WAKALIGHT TV cikeneye kiri muri jewe akesdon na LANDRY PROMOTER barashwanye hama barasubira basangira ya no mu rugo umuvyeyi n'umwana baragiranira ikibazo ariko nyuma bigahera novuga neza yuko nkaje ukazi nkora ko nsanzwe nkora akazi kagoye cyane nike kintu cyashoboye kukubabaza muri no mwuga ya ikintu cigeze kumbabaza no muntu novuga neze ko dutangiye umwuga ico gihe muri myaka iheze novuga neze ko LANDRY PROMOTER na rumuntu novuga neze yuko yakurikirana cyane ibikorwa bya satb kuruta ibindi by'abaririmbyi So welcome to the biggest show in our country, LANDRY PROMOTER. Thanks so much, bro. Vipi bro? Sintwigera tunanigo. Uratinya micro bro. Pandisha sauti wasikie. Sio twigirishije never. Nta muso wa mutwigera tunanigo. Bariko barakumva. Ya ndabona Janti nawe hari yabaze gufata akana agumatusa manusa. Kwa kure hani. Bro, ni cyambere cyo mukubita mu mushishuro. Ndabwira ati welcome to the biggest show in our country. Thanks so much guys. Umukubita umushishuro mutono. Show. Bro, unapendeza sana. Juu mpaka chini. Yongora ndayifise muri no minsi. Ndo defo yako. Iyo defo ndayifise muri no yongora kama kandi zongora gukira. Izo gukora gukira ndakwifurije kutayikira. Thanks so much. Izi beat za tena mamboni imisi yose abaririmbyi yo binji baha ama beat. Cyane cyo ama beat nibi. Mukanya ukere kucyako. Cizana beat. Ega ni beat urashaka gukubita nyene. Iyi nyene. Dusanga twashati twumvivye tugirira. Yeah. LANDRY PROMOTER umuvumbuzi ndingaha kwa jitika umukubito.com uvanze n'umuvumburo LANDRY PROMOTER afashe microphone nkaza kuvumbura jitika naho byiza neza yuka ndashoboye ariko yahuye utananigwa nanigwa I say stop, no back it up. My baby went to the top. Como katika, como umai pinchu avunyita. Aguro motima wawe masenintire. Ngoleke kondo wawe maseno banire. Amatala ya baby mama tena guya sase. Sinotana nawe kuko tena gufashe. Unagumyuko rukundo kuko tena rufashe. Me wine it. Uyamuskomera. Tugiriganye ni LANDRY PROMOTER je kukuvira sazwe ni LANDRY umuvumbuzi ni LANDRY mumenyere ku makamera ya YouTube. Ni LANDRY mumenyere ku makuru menshi. Niwo bari mu journaliste bakamaze guca mu makuru ya saa sita. Bro, ndachiche nakubwira ati pole sana. Ni LANDRY PROMOTER agiye mu kazi kiwiwe. LANDRY PROMOTER kuvumbura vyatanguye gute vyakujemo gute wabaye umuvumbuzi gute nabaye umuvumbuzi bivanye nuko novuga neza yuko hari ibintu byinshi twifuza muri Buja Flavor tugeze turonka urabona hakunze kugaragara ikibazo kunze kugaragara no kubaririmbyi bidoga cyane kuko wasanga imisi yose twama twifuza ihinduka mu bintu wasanga abantu baguma muri vya bindi abarinje kuma bidoga ati abamesha bakuru batubaza vya bindi canke bon en fait nta kantu kihinduka karaza nari ndavuga ati mbega hamwe noza nakano kantu mbega byaho byose gute anarakazanye barakanka ndasubira ndakubitayo baranka ndasubira ndarasayo baranka urakubita ndakubita baravyanga ariko nko tugera tunanirwa ntakubisiga nyuma mba ndatoboye ukubita nk'ukubita mukubito ndatobora yo ndashima ndabona abarundi n'abarundikazi baca barantahura abaririmbye nabo cyumva kumwe abarabikunda nayo mpamvu gushika no munsi ubona ahana hari yumva ko bavumbuye abandi bavumbuye twavumbuye abandi nanje sinigana kwa tranje na havu mchuvumbura bicha biraryo bicha bashosho ibintu bicha birahinduka umuziki urashuha kubito nayo ebana bicha bashosho tu
bice kuguvu bidasanzwe ni urumwe mu bamenyesha makuru bake mu gihugu eka no kwisi bashoboye kuja mu gasho kubera ibikorwa vyabo bakoze haba simvuze kubikora neza canke naba ariko icyatumye uja mu gasho nibikorwa vyawe tukiringaho nyene nike kintu wewe vyashoboye kukwigisha mu mwuga wawe kuja mwibuye vyanyigishije vyinshi kubera ko naratawe narize akucisha bugufi niga kubaha niga kumenya ko kira kintu cyose atari ngomba ko ndakivuga urumva ko ukuri kose singomba ko kuvugwa canke ikintu cyose ngomba ko gishikirizwa byose naravyize ndetse novuga neza yuko bivanye nuko urazi yuko nkuko wabivuze ati twagize ico kibazo bivanye n'amakosa toba twarakoze yaba nkuko wavuze ati tutitaye kumenya kari mabi canke meza novuga neza yuko nize vyinshi narize kubaha nico kintu novuga neza yuko nize cyane kuruta ibindi kubaha no gutahura neza ko buri kya kintu cyose atari ngomba ko tukivuga kimwe kintu cyose kitari ngombwa ko kitavuga hajya kera ntihubaha nanisanzwe nubaha ariko hari ibintu byinshi cyane abajene twama bidushikira kutamenya ugasanga tubishitsemo kutamenya ariko novuga neza yuko vyashikiye vyabaye novuga neza ko vyabereye icigwa ugaruka gwinshi novuga neza yuko n'abantu novuga badukurikirana canke bakurikirana abandi ariko mu kudatahura ariko yamajwi dukoresha mu kuvuga vyimviro byacu dukoresha mu gusohora nkuko niko ndabivuga ngaha kuri micro imbere yawe novuga neza yuko ubu uriko aratwumviriza ashobora kugira vyinshi bimufashije mu gihe nisunze neza yuko nisunze neza yuko nahize cyane kubaha ari ibintu duhura navyo abajene ugasanga nibaye ngomba ko tuvyubaha bivaye nuko tubiha agaciro gake no kubiha agaciro gake tukirigaho nyene Landry Promoter ni Landry muri wakamazige kinini ni Landry amazige havugwa ibintu vyinshi cyane amwe makuru dufise durafise amakuru avuga ko Landry Promoter kugeza kuri no saa atakibarizwa muri WAKALIGHT TV kandi ngo n'imigenderanire hamwe na akesdon ngo simizima ayo makuru novuga neza yuko ntaco nshimye kuyavuga ariko ndashaka kumenya ayo makuru Landry Promoter gushika muri no mwanya Landry Promoter ibintu vyiwe bimeze neza bihagaze neza Landry Promoter afitanye imigenderanire myiza na CEO WAKALIGHT TV ko nta kintu kimwe gishobora gutuma tutumvikana canke tutumva ibintu kumwe nta kintu nakimwe gyari kubera ko n'umuvyeyi yandeze yankuye hasi aranduza arangira jewe niyo mpamvu ndi ngaha kubera we ndi ngaha kubera ko iyo atagira ivyakoze kugira mfashe shike muri kino kibanza canke shike kuri no rugezo nshigeze kuno munsi sinari kuba andi jewe kandi sinari kuba nzwi nkuko nzwi uno munsi urumva ko n'umuvyeyi wanje kandi urazi umwana ni yashwanye n'umuvyeyi novuga neze ko bashwa n'umunsi umwe cyangwa gashwana amasaha makeya kandi kujya kwa kundi nyene umuvyeyi akunda umwana mu masaha make usanga ko barasangira ku meza umwana yashwanye n'umuvyeyi ngo barasugo mu masaha make barasubira gusangira ku meza akesdon na Landry Promoter barashwanye hama barasubira basangira no mu rugo umuvyeyi n'umwana baragiranira ikibazo ariko nyuma bigahera novuga neza yuko nkaje ukazi nkora ko nsanzwe nkora akazi kagoye cyane aho twone tubazo twashitse mu kazi c'est simple turashwana tukabiheza sinugushwana ahubwo ndakarigwa cyane kubera ko ndumukozi mu boss arafise ushaka kuvuga ati kuno ugasanga ndishuye ukutari ko ugasanga arambye ati kuno ugasanga ndashavuye ivyo rero vyama vyashitse mu kazi vyama vyashitse bikanahera tukabikemura bigahera kandi byose bigahera uvuze ati yari giye bishika mu gashwana ugasanga ibice bihera tukiringaho nyene Landry Promoter ivyo imaze gushika mu gashwana akesdon ugeze naho ufatigiye ukubihe vyamukagaruka nta munsi warimwe birya bishika kubera ko ivyo ukunze gusanga dukunze gupfa novuga neza ko ari je kenshi mba ndi mu makosa niyo mpamvu urumva ko ata munsi warimwe vyoshika ngo shike ku rugero rwo kuvuga ngo ndabihevye kubera ko kenshi nije nkunze kwisanga mu makosa ni utera ukaduruvaye sakaduruvaye kompe urumva nk'umuntu akuze nk'umupapa nk'umuvyeyi arakubwira ati vuga ikintu wagikoze nabi mugabo ukaba wumva ko muri wagikoze nk'uko wari kugikora gacubwira ati twafuju no oya ndambwira ati bro sinabikoze ko ndavyumva umva nk'ijambo nk'igigisha mu boss na usanzwe ubizi usanga gashavura utuntu mwene utwonyene dusanzwe ico kintu ubwo nago turashika kuvuga ngo gushika ngo tubihebe
ariko amwe mu makuru ufise aravuga ko Landry Promoter kuri runo rugero iyo bari ariko ashinga TV online gwiwe tugiye kumusangako Landry Promoter ubwo nuri kurakwepa uwo mugambo ufise novuga ko usa n'uri mu kinyegero iyo uvuze ngo akarashinga TV gwiwe tugiye kumusangako ico novuga neza yuko n'ikintu no kwishura mu gihe no banemeye kwanza yuko navuye muri WAKALIGHT TV ariko munyishu maze gutanga sindavuga ko navuye muri WAKALIGHT TV wasanga Landry Promoter naho harindiriye yuko uwo mwanya ugera hama akwize vyangombwa hamayigire naho WAKALIGHT TV novuga neza ko sahano nateye ibiti ahubwo je ndibitegwa kujya batera ibiharage mu biti mu murima mu nyuma bakaza bakatera ubwishaza ariko igiti urazi ugiteye ugiha novuga neza ugiha ikiringo c'imyaka myinshi ico giti rero kugira urinde ukirandura waragiteye umva wagiteye kugira kizobe kinini yagikure kandi urazi kugira ukirandure mbere biba bigoye ariko iyo uteye ibiharage mu murima umwaka uza canke ryari urabikura bugashira nk'ubwishaza bugashira nk'ibindi bintu rero je muri WAKALIGHT TV ndi nk'ibiharage bitewe mu murima urumva bashobora kubikura bagashiraho ubwishaza urumva kuvayo nzovayo kubera ko nkuko nakubwiye ko ndi biharage bashobora kubikura bagashiramo ubwishaza bagashiramo ubwishaza ati nduri giti tukirigaho nyene uri kuravuga ati gusubirizwa kuvayo nzovayo bazosubiriza umega ni Landry Promoter umubano atari kirenga umubano ni mwiza cyane kubera ko WAKALIGHT TV yamikora WAKALIGHT TV nigiye nari mu bibazo byinshi atandukanye yagumikora WAKALIGHT TV n'ubu mazi iminsi nariko ndakora kumva zutugwara irikirakora urumva ko WAKALIGHT TV rero uhagaze kandi umubano ushobora kumbwira ububano sinzi ko washize kuvuga umubano no mfitane na WAKALIGHT TV canke ababosi ba WAKALIGHT TV sinzi ko umubano ufitane na boss wa WAKALIGHT umubano ufitane na boss wa WAKALIGHT TV muririmbyi akesdon atigana nigwa nawe ni umubano mwiza cyane ufitane na WAKALIGHT TV umubano ufitane na WAKALIGHT TV gushikora umwanya turawufitaniye kandi tuzokoma tufitaniye kubera ko n'umuryango wandeze n'umuryango wakureze vuze n'umuryango wandeze simvuze akesi canke ndivuze staff yose ya WAKALIGHT TV n'abayikurikirana barandeze utawuzoja hose bazokoma arabagenzi bazokoma arabagenzi kubera ko icari gihambaye cyane icari kiri muri jewe kandi ni icari gifashije WAKALIGHT TV kiri muri jewe urumva ko mukanya nanje nifuza gutera imbere mukanya nanje nifuza kubona ibintu vyose kubganje bimerera neza nuko kwanza antegereza kwanza kugirana ubucuti n'abantu bandeze kandi nubu baracandeze ko naho ndishikana na urishika ati neje ukahava uzobasaba urufasha ntegeza kubafasha ntegeza kubasaba kubera ko nakubwiye neza ko abavyeyi banje bandeze bankuye kuri rimwe banshira kuri 10 bankura kuri 10 banshira kuri 20 bakura kuri 20 bagukira kwijana vuba cyane ndifuza ko banshikana kwijana kubera ko haracabura du pourcentage turi ubwo two du pourcentage ko dusigaye kugira ya TV bamaze imisi bavuga tuyikuboneko TV kuyimbona ko novuga neza yuko niyo TV cikeneye kiri muri jewe na WAKALIGHT TV cikeneye kiri muri jewe urumva ico kiri muri jewe nicifuza guhindura akarere canke iki kiri muri jewe nicumva gishaka gukorera ni TV bizoba tu tukiringaho nyene hari amakuru avugwa natse cyane Landry Promoter hari amakuru avugwa kuvyerekeye kuri live ya ku majambo akesdon yasoye kwandika kuri yasoye kuvuga kuri Instagram yiwe live avuga ati sinzi ko yabonye atumwana tumwana wundi turamukubita akesdon sinzi ibuka amajambo washiramo singombwa ariko akesdon umuririmbyi yavuze ati umwana wundi umwana atari gwa uramukubita magakira inkonda nivyo nyene ndibaza yavuze sinibaza ariko akesdon umuririmbyi atsi kuvuga ikirundi cyane bro cyane gose kandi bazo n'indirimbo ziri mu kirundi acinshi cyane ndetse aranashoboye en fait novuga neza yuko abantu benshi bako baravuga neza yuko imigenderanire ya Jina akesdon itameze neza ariko nagomba gukomesha neza yuko mu minsi heze nani mfite ikibazo cya mutoyi wanje yaragwaye ari mu bitaro arumva nanje nije muhira nije vyose nije ukunuku urumva vyasaba yuko nkurikirana mwene wacu ugira ndabe neza yuko ibintu byo magara we yogenda neza kuko urazi ko atamwana numwe nigera ndonga ibibazo birabandanya nanje ndafatwa ndagwara amaze kugwara ntumfata yindi ndwi zibiri babantu bari bamenyereye ibintu bishushe cyane birishosho hariya barabibuze bivaye nuko
amagara yanje atarifashe neza ivyo bibazo rero bimaze kudushikira abantu benshi bagiye baravuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko kubwanje ndafise imbuga ngurukana bumenyi nyinshi ndafise za Facebook ndafise za Twitter ndafise za Instagram LANDRY PROMOTER Burundi nta jambo na rimwe riravuga ko noba navuye muri waka canke akesdon tuba dufitanye imigenderanire atari myiza ndigera nshira kuri izo mbuga zanje kanye ntarashira kuri izo mbuga zanje rero mu majambo bisigura ko ibyo byose biriko biravugwa jewe atacho ndabivugako ariko amakuru dufise nizo mbuga urazifise kubera ko utaramenyesha abantu ivyo nyene utubwiye ngo bipibire kuri izo mbuga ni kubera ko gihe cavyo kitaragera kubera ko ubwanje programme ziwanje gahunda ziwanje ukungene nabiteguye canke ungene ndiko ndabitegura bitarashika kuvuga yuko ngo ndiko ndava muri waka canke ngo ndiko nja ku yindi TV canke ngo ndiko ngiriki oya ndetse na WAKALIGHT TV barabize WAKALIGHT TV barazi yuko iyo habaye ikibazo baraze ingene tubikora dufise page ya Facebook ya WAKALIGHT TV hose bishobora kuhaca ndazi neza yuko hamwe no bantari muri WAKALIGHT TV nta muntu numwe atobimenya hagize ikiba tuzobamenyesha tubijiye kuri izo mbuga zacu ariko gushika no mwanya nyita wa mungu atigera nanigwa nigera yanigwa kandi nubu nyene naho magara tameze neza yeme yaraza tukubwira ati konksi sana bro thanks so much vyerekanye kombye warushese kuyagana n'abanyagihugu sinico gusa ahubwo ndano bubaha muri abantu badutanguriye umwuga muri abantu uvuga neza yuko turabira ko kugira dukore abantu tubaye ibintu vyiza cyane kubera ko round ico gihe novuga neza yuko twabyashika tugakora utuntu bivanye nuko twe ubwacu tuzanye ama creation mashasha tuzanye ibintu bishasha mu gihugu tuje kwereka abarundi n'abarundi kazi bimwe batari bamenyereye ariko muri system yo gupromoting umuziki ndundi rero vyarashibuka ugasanga dufasha ibintu kutari ko bivanye n'ingene twe tuvyumva rero ngabo turavye ngene mwe mubikora cyangwa ngene mwe mwabikora mwarashobora kutubwira ati petit frère uko suko babikora bikora uko urumva ko rero aho twoba tugeze hose ico kintu kizamwadukora utashobora kucirengagiza ni na LANDRY muri no gihe uri kuraraba du point de vue professionnel ni LANDRY atera ava ku ntambwe aja ku yindi ava ku ntambwe atera aja ku yindi atera wa mu professionnel cyane tukiringaho nyene ni LANDRY nubu ndiko ndaba video yawe ngiyi tukiringaho nyene ni LANDRY atigera narigwa kandi bitona muranira gushinga ibindi bintu ariko vyongeye ni LANDRY afise impano nyinshi cyane ni LANDRY mbere yuko aba umumenyesha makuru kare yahora ari umufane wa satb yego ugize neza kumva ico kibazo kubera ko abantu benshi bakora dukurikirana novuga neza ko bifuza kandi kumva ico kintu ndetse no kugitahura neza novuga neza ko imisi yose utaratahura ikintu canke utaramenya ikintu ari utuntu twinshi ukora ugasanga ubwa udukora nkuko twiyumvamo canke n'ivyo wigishijwe canke n'ivyo wakuriyemo sivyo ico gihe muri myaka iheze novuga neza ko LANDRY PROMOTER nari umuntu novuga neza yuko yakurikirana cyane ibikorwa bya satb kuruta ibindi by'abaririmbyi muri myaka iheze rero ukungene ibihe vyagiye biragenda bivanye n'ibintu agenda yigishwa ndavuga neza ibintu byo gupromotinga ibintu n'ibindi anovuga neza ko hageze igenda avuga ati why not nashobora gupromotinga abaririmbyi bose muri rusange atari satb wenyene kubera ko mu Burundi gushika no mwana turifuza kumenya abandi baririmbyi atari satb na Farias cyangwa satb nandi urumva ndavuga ati none nokora iki mbega ingabiro numfise muri je no ikoresha gute mbega hamwe no okora ibi nibi kwa satb nivyo babigenda nabi ndavuga ati no reka nkore cyo umutima wanje umbwiye nkeka abantu bazobikunda nkeka abantu bazovyakira candagira imana ntangura gukora umuziki ndundi muri rusangi bose muri rusangi baca baranahura ibintu bica bigenda fresh bica biba show bica biba show LANDRY tukiringa uyu mwuga ari ibintu bidasanzwe wize ibintu byinshi cyane umaze ikiringo kinini hamwe utegwa amabuya ahandi ushimirwa ahandi bavuga ati ni sawa LANDRY nike kintu cyashoboye kukubabaza muri no mwuga ikintu cigeze kumbabaza no muntu novuga neza ko dutsangiye umwuga yigeze kuja kuri Facebook arandika amajambo atari meza ariko vyaraheze narigeze guhura n'ikibazo mu kazi kanje nyene chambona post kuri Facebook ivuga amajambo ababaje cyane gose nashobora kuvugira ngaha ku radio ariko ico kintu cyarambabaje ariko ntikigeze kincinege canke ngo kingumemwo cyane ariko nkuko kimbagije ko ari utuntu twambabaje ariko ico kintu cyari giki LANDRY singoma ko ndakivuga ariko ni kintu nyene n'ibintu bijanye n'akazi nyene kacu dukora kandi yari umumenyesha makuru abigize sininya kubivuga yari umujournalist yananiwe kunyegera ambwira ati bro
wabikoze nabi cyangwa bimeze gute ashagenda kwandika ibintu kuri Facebook natetsana ko amaze kwikazandura waje ameze fresh waje afise swaga zibaze bye amafaranga mwizo siba yambaye bafise ubutumwa bwinshi kandi Landry mukayicugaruka na wewe tukirigaho Landry promoter nike kintu cyaguhimbaye muri uno mwuga ikintu cyamimbaye gusumba ibindi ikintu cyamimbaye muri uno mwuga kwanza n'iterambere ry'iwanje muri uno mwuga nico kintu cyane wirabura ufise inzobe n'iterambere muri byose ndetse mbwira n'abakora dukurikirana ndafise nakandi kantu kigeze kumbabaza narigeze kugenda kurondera umuririmbyi ico gihe cyane atakiganiro ntahanye mugihe tuzi neza ko ntigera nani bana ngiye kurondera umuririmbyi cyane atakiganiro ntahanye umva uwo muririmbyi ndamubura ico kintu byambabaje ntazigera nibagira umutananirwa ari yananiwe cyane naco cyatumye ntangura kwita umutananirwa cyaca kintu cyizere cyuko ntazosubira kunanirwa nananiwe iryo rimwe gusa keretse iyo nigirishije Landry tugushimira kubona wahevye ivyo warurimo akajambo kagasunika rugira Landry right now ndi ku miti nko ndafata imiti ariko ndazi vuba cyane mu minsi iri imbere muzobona Landry promoter ninde kubera ko Landry promoter ntihigeze nanirwa na rimwe kiretse iyo yigirishije muzomenya ico ndi kandi muzomenya ikiri muri jewe uko musanzwe mukiza ariko muzokimenya kuruta kubera ko mfise ico no kwita abantu bamanura muri byinshi cyane mfise aba brother benshi ndabira ko ukungene bakora natwe bigatuma mpinyanyura utuntu twanje tukabana dutangaza benshi ejo canke ejo ndacabandanya ndabatangaza kandi ndacabandanya mvura ko muri misi ndafise akazina gashasha muganga niko ndacamvuguta ndiko ndakora umuti ndacabandanya ndabaza utuntu twiza utuntu twiza tu Landry tugushimira nizera ko nikindi gihe nkuko mwashoboye kutwigorera muzosubira kutwigorera bro twigera tunanirwa bro tugushimira kaduze tugira chance thank you so much big up Sara yari the one on the camera pasi kuri light kwa kuri hani